Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho umwe aherereye ndabaha nikaze mu makuru twabatorokanije kuri no musi mukaba mugira mu yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Hagiye gushirwaho karanga muntu ushasha ukozwe ku buhinga bwa none kuvaho haburiye igitoro ngo ibiciro byo kuyunguruza byaciye biduga. Reka ndabaha ikaze mukanya n'inkuru imwe ukwaye. Subiye kuba ikaze mwebwe mwese muri ko muratukurikirana. Hagiye gushirwaho indangamuntu shasha itiganwa izo bikozwe ku buhinga bwa none. Iyo ndangamuntu bikazofasha mu bisata bitandukanye by'igihugu ndetse na cyane ikazofasha kuri rusasuma izoba mu mwaka 2022. Kurikirana Martin Teretse umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano atubwira ivyo karanga muntu. Rero hari haje abantu nuvuga ko bikorera twabo mugabo bafise ibikorwa basanzwe bakora na cyane mu bijanye no kugira cyo mu Kifaransa bita digitalisation, ukuvuga kugira ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye by'igihugu. Aba rero baje ngaho no munsi twariko twakora inama n'abushikanganye butandukanye kugira twumve ibikorwa bagiye gukora kungene bimeze. Nkuko mubizi araheze hafi indwi zibiri twaragize inama tuvugana igitabo, twemeza igitabo cyo kungene tuzoshira ku murongo bijanye n'inzandiko ndangamuntu. Mu bisanzwe rero aba nuvuga ko baje gushira mu ngiro ibyo twashitseko kugira turonke akaranga muntu kadahanagurika kandi kari ku giciro kibangutse abarundi bose bashobora kuronka. Aba bazokora n'ikindi gikorwa kindi kijanye no kugira cyo twokwita ifishi muri rusansuma uzoba mwakuza kugira abarundi twese tube twanditse ahantu pana mu nkaratasi cyangwa mu bitabo twe tube twanditse mu buhinga bwa none, buhinga budahanagurika ku buryo bya bindi abantu bagenda yaragize mariage agaca yagize nk'imuyinga agaca agenda imakamba agaca agira iyindi cyangwa akiyandika kurindi zina cyangwa agahindagura ibintu ko yishakiye cyangwa nk'umunyamahanga agahita yita umurundi agacaho nk'akanga muntu k'umurundi. Ibyo byose bizoca bihagarara. Nivyo rero aba bantu bari baje kugira tuvugane, twavuganye kandi twashikanye twumvikanye ko ejo hari urukaratasi ruzosinywa n'abashikiranganje babijejwe kugira turabe kungene cyo tangura kuja mu ngiro habarondegwe uburyo kandi ndize yuko abarundi twese zobironka mu inyungu na cyane ko twese ivy'ina nyandiko ndangamuntu. Vuze nyandiko ndangamuntu harimo ibyo turanga muntu, hariho ibitabo by'abitavye Imana, hari ibitabo by'abavutse, hari ibitabo by'abimutse, byinshi byose birimo bizoca bija ku murongo bimere neza. Ibikorwa byaranguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano by'igice ca mbere c'umwaka 2021 ushira 2022 ngo vyagenze neza muri rusangi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervais Dirakobuca. Tumwumvirize. Byaranguwe mu bisata bitandukanye bigize ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Mu gisata kijejwe gukomeza intwaro ibereye, ibikorwa by'intwaro yo hagati mu gihugu, ubutunzi hamwe n'inyigisho zo gukundisha igihugu. Twarakoze inama inshuro zitatu n'abayobozi bakuru mu bushikiranganje kuvyerekeye kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Haragendewe amakomine 38 mu ntumbero yo gutuza abagibi biturire n'abasesagura amatungo ya leta. Mu bijanye n'ibikorwa rusange no gukingira ibidukikije haratunganijwe inama ku bijanye na wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye.
Mu gisata c'inyigisho harateguwe ibisabwa kugira ngo abifuza kwinjira mu nzego z'umutekano bakigwe ku bijanye n'iterambere rusange no kwegereza intwaro abenegihugu. Amakoperative yo ku mutumba arenga 2011 yararonse ingurane yongera arakurikiranwa. Harubatswe n'inyubakwa itanga igitoro mu ikambi y'igipolisi ya Sokartier iri mu Kamenge. Kuvyerekeye gutahukana impunzi, kuzisubiza mu vyabo hamwe no gukingira abatagira ubwene gihugu, ibikuru bikuru vyaranguwe nibi bikurikira. Harabaye inama ihuza abegwa n'ibibazo vy'impunzi kugira hashigweho umugwi nyabutatu ubijejwe hagati ya leta y'u Burundi, ishirahamwe HCR na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuvyerekeye gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe, imigambi 22 yerekana gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe mu makomine yaratunganijwe. Abagendesha imiduga yunguruza abantu bangana 200 barigishijwe gukinga imiriro ishobora kwaduka mu miduga bagendesha. Muri rusangi ibikorwa byose byari byategekanijwe mu gice ca mbere co mu kiringo c'ibikorwa byo mu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 byose byararanguwe ku rugero rushimishije. Ikigo kijejwe kwegeranya no kugurira umwimbu w'ibigori abenegihugu kiramenyesha ko kigiye kugurisha kugira ngo abenegihugu baronke ico bafungura. Ivyo vyashikirijwe na Emmanuel Dorimana, umunyamabanga ntayegayizwa w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Tumwumvirize. Mvyeyi kandi nkozi igiye gusubiza ivyo bigori ku masoko. Umwimbo wose wegeranijwe ukongera ukagurwa ushinguwe mu bigega byo mu makomine yose y'igihugu. Ibigori birishirizwa mu bigega by'amakomine aho usanze ushinguwe. Kugurisha uwo mwimbo bikorwa n'ikigo Najesa gifadikanije n'intwaro mu makomine. Abaguzi ni abenegihugu bose bifuza kufungura, gusubira kudandaza ivyo bigori ku giciro cashinzwe na leta. Ibiciro byashinzwe na leta byifashe uko gukurikira. Ibigega bya Najesa mu makomine, ikiro c'intete c'ibigori zumye zigugwa amafaranga 970. Menya neza amafaranga ahuye n'ibiro by'ibigori umwene gihugu yaguze higwa kuri aya ku makonte y'amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana arayakurikira: BRB, BCB, Bankobu, Ecobank, BGF, Interbank, Finebank, Fenakobo na Post. Amaze kuriha araheza agatwara urupapuro rwa bank gwerekana ko yarishe kuri konte yuguruwe kuri ico gikorwa, hanyuma agaca atwara urwo rupapuro aho agiye gutora umwimbu yaguze ku bubiko bwa Najesa. Umuguzi aza yizaniye imifuko ishobora gutekera umwimbu yaguze, kandi niwe yimenya mu kuwutwara. Umuguzi arariha itaxi ya komine ingana n'amafaranga 10 ku kilo kimwe. Umuguzi yerekanye impapuro zemeza ko yarishe ku konte zuguruwe kuri uwo mugambi wo kugurisha ibigori, akongera akerekana ibitasi bya komine yaguriyemwo ibigori, nta yindi taxi canke ikori na rimwe yongera gutangishwa aho abicanye hose. Ibiciro vyo kwiyunguruza byaraduze kuva aho habonetse ubukene bw'igitoro. Abo bunguruza abantu bakavuga ko ivyo biciro babidugije kubera ko kuronka igitoro bibagora, ndetse ngo naho bakirose bakakigura kuri magendo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Amakuru atangwa n'abo bunguruza abantu aremeza ko igiciro cyo kwiyunguruza caduze mu gisagara ca Bujumbura bivuye kwikena ry'igitoro. Uyu yunguruza abantu akoresheje taxi ni umwe mu bavyemeza. Ibintu bijanye n'amabe mu kwiyunguruza
biragoye cyane kuko umunyagihugu we uri kuramubwira cyangwa umuntu aje gufata taxi dufate nk'akarorero nko kuri katedrale cyangwa nk'ahajya kuri parike benshi bamenyereye 3000 umubwiye 4000 bivanye kungene umuntu arondera igitoro ukakirondera hano ashaka ugashakisha ukabura nk'uno munsi ajewe nazindutse aho bita kuri pomo aho ndatonda umurongo kirinda kirahera kimperera ko ntashinashikiriwe nkaho nza no kukironka nahavye ariko ndamubwiye ati ni 4000 aca abona umenga ndiko ndakoresha ubusuma mera nk'umwiba. Uyu we akoresha tukutuku asigura ko badugije igiciro kuko hari aho ico gitoro bakibura ku mastation bakaja kukirondera kuri magendu aho naho ngo bakironka kizimvye. Bajya badugije nabo bagiye kugura kijya cy'amagendo n'abagiye kugura cy'amagendo kuko baramuzimba ugasanga ikibune kuri station cyuzuzwa n'ibihumbi 3500 wagenda kuri bajya cy'amagendo baguha ku bihumbi 600 none wumva wowe ukigurisha gute ukora gute. No ku bituro by'imodoka ziduga mu gihugu hagati ibintu biruko ariko ho baduza cyane mu mpera z'indwi nk'uko amakuru twahakuye avyemeza. Desire Sindihebura urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Inyuma yaho habomorewe amazu yegereye amabarabara abenegihugu bo mu makariti atandukanye barasaba meri ya Bujumbura kubakuriraho imicafu y'ibyabomowe kugira ngo hasimbatazwe wa mugambi w'igisagara gisukuye. Ni inkuru ya Nzeyimana Ange Sherissa. Aho twaciye mu bibanza bitandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza ibibomoka biri imbere y'amazu ndetse vyegereye imifurege itwara amazi. Abenegihugu batandukanye bavuganye na BTV bavuga ko kubomora vyabatwaye amahera menshi atayandi bafise bokongerako ari naco gituma bamwe batarabikura. Uburyo bwaraheze ubu no kuva yuko nta buryo buhari bwo kubikura dusaba merira cyo dufasha baze babikure. Abo benegihugu basaba meri ya Bujumbura ko yobibakurira kuko bizobatera ingorane ziriho. Urabona ibintu babomoye byagumye ngaha ubwo nko mwigihe c'imvura imvura iragwa biko byose biruka mu miserege amazi nasobugenda umwanda imibu ibintu batuteje ingorane gose kubera hari ibintu vy'ivyondo umwana afise kuva indani mu rupangu asohotse hanze akaceja muri vya vyondo wa mwanda akabikoramwo akamagashitanga gushira mu kanwa usanga ni kibazo abana akasanga arandoza ngwa zitandukanye ziterwa n'ubucafu asha nakayobera abahinga kuba nafise amaresitora kuvuga yuko twebwe ubu abakiriye nibo baguma bidoga kubera ari umuryango wabasa nabi n'imvura iba yaguye baca mu vyondo barahonyora bakinjira mu nzu hacacafura mu miserege amazi ntagenda cabi imibu myinshi n'imyanda myinshi cyo turifuza yuko bagashamo ingufu karaba bakaza bakabidukorera. Ivyo biruko mu gihe hari ibitari bike bimaze gukorwa kugira igisagara gise neza nk'uko uburongozi bwacu buvyifuza. Sherissa nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje akaba ari nayo dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye ntibagiye gushimira bagenzanje bafashije kuyatororokanya ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi.